nakuze kandi ndi no mu mihari isenga muri katolika isenga ndi mu muhari w'ingendanyi twarahura n'amamaci tugakina n'abandi bantu bikaryoha nkabona ingena urukundo rw'Imana ruduhuza n'abandi bigatuma tunezerwa mu nkino kandi twongera tugasenga tugasabiranira. Izo nkino rero zari inkino ziryoshe. Izo nkino jewe nazibonye mu rukundo, nazibonyemwo umunezero, nazibonyemwo aho abana baje ari benshi cyane rwose. Murazi ko dufise abana benshi muri kino gihugu cacu kandi basanzwe bakunda gukina basket. Abo bana rero nabonye abana benshi baje, murazi ko abana ariko kazoza kenjo baje, ndabona banezero ariko barasista umupira baririmba bakoma amashi. Hano turi kuri Action Vibes TV, ndaramukije abakunzi b'iyi televiziyo, nkaba ndabifurije mvuga nti Action Vibes TV iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima. Uyu munsi turi ku munsi wa gatandatu, umunsi udasanzwe mu gisagara cyitwa N Shopping. Rero nkaba mfise umutumire nibaza yuko mutari mumenyereye. Jewe kuba tamenye nkaba nitwa Akimana Jacqueline, nkaba mfise umuvukanyi turi kumwe ngaha agira bidondore. Kaze. Ego murakoze cyane kumpa ikaze. Jewe nitwa Eric, nkaba mba mu kino gihugu ca Suède. Nkaba ndi umupapa, ndubatse, tukaba umufasoni twubakanye dufise abana batatu umukama yatugabiye. None rero ndabakengurukiye kuri kano kanya mu mpaye kugira ngo tuganire, naho ntaramenya ivyo mugomba kumbaza. Murakoze. Ego cyane Eric, urakoze cyane kuba nawe watugamburukiye kugira dushabure kuganira. Ego uyu munsi mwazindukanye umunsi udasanzwe muri iki gisagara mubamwo, na jewe ariho nashikanye amaguru. Habaye ikigaye. Murakoze. Uyu munsi twazindukanye akanyamuneza kenshi kuko twakiriye abashitsi benshi bavuye mu mpande nyinshi, bavuye mu makomine menshi ya Suède, mbere harimo n'abavuye mu gihugu c'Ububiligi. Uti rero abo bashitsi ko baje ari benshi baje gukora iki? Abo bashitsi twabakiriye kuko twateguye inkino y'umupira wa basketball. Rero urumva abo bashitsi bari baje kugira ngo bamwe baje nk'abakinyi baje gukina, abandi baza nk'abaje kurorera gushigikira iyo migwi yaje guhura. Tukaba twanezerewe no kwakira abashitsi benshi nk'abo, n'ubu tukaba tukinezerewe tukiri kumwe n'abo bashitsi, tuzaguma tunezerwa hamwe nabo. Murakoze. Ego urakoze cyane Eric. Sangwa inkino z'iteka, inkino z'urukundo. Nabonye by'ukuri ko hari abantu benshi cyane. Abarundi n'ukuri nibaza ko ari rya mbere mbonye abarundi bangana gutya bashoboye guhura. Urumva ko ari umunsi udasanzwe cyane hano muri kino gisagara ku barundi tuba muri kino gihugu na cyane. None ga Eric, wewe izi nkino ngira sinakubonye mu bakina, mugabo ndabona ko nibaza ko yigeze kuba utera akabumbu nawe ka basket n'ubwo burebure bwawe ufise. None izo nkino wewe wazibonye gute? Nshira ku mayange nk'umuntu yoba atahashitse ico yosigarana. Ego murakoze cyane. Izo nkino rero zari inkino ziryoshe. Izo nkino jewe nazibonye mu rukundo, nazibonyemwo umunezero, nazibonyemwo aho abana baje ari benshi cyane rwose. Murazi ko dufise abana benshi muri kino gihugu cacu kandi basanzwe bakunda gukina basket. Abo bana rero nabonye abana benshi baje, murazi ko abana ariko kazoza kenjo baje, ndabona banezero ariko barasista umupira baririmba bakoma amashi.
ndabona abantu benshi cyane naheruka kera na jewe ubwanje nashoboye kuramutsa nari nkumbuye kuko nabonyemo abantu naheruka ntiheretse nk'imyaka nk'ine 5 ntababona abo bantu turaramukanya turagwana mu nda. Nabonye abantu benshi bakumburukanya, nabonye abantu benshi batwenga baramukanya banezerewe. Burya inkino ni nziza, inkino zirahuza cyane gose, inkino zirahuza ziratanga urukundo. Eric, nabonyemwo abana b'imisore n'ukuri bakina umupira, umuntu akagira akanyamuneza kadasanzwe. Mbega Eric, inkino hari ikintu zifasha wewe nk'umubyeyi uvuga uti ndifuriza ko umwana wanje, ndifuza ko abana boja mu nkino? Ego, inkino zirafasha. Murazi ko kuva na kera umuntu afise umugwa akinamwo canke afise urukino akunda, inkino ziratanga indero, ziratanga discipline mu bana, kandi inkino zirahuza abantu barahura bakakina bakaganira. Inkino ni nziza cane gose. Mbere ndashaka kubwira yuko nk'izi nkino zabarenga hand shopping dusanzwe tuba, nabonye ikindi kimenyetso kidasanzwe aho n'abapolisi bo muri kino gisagara cacu hand shopping bashoboye gukina n'abarundi. Umugwi w'abapolisi wa basket wakina n'umugwi w'abarundi, murumva ko ari ubumwe hagati muri twese. Inkino ni nziza cyane gose, byari biryoshe ngira mwashoboye kubona nawe. Ego, nabonye ko hariho abapolisi banashoboye no kwigisha cyane urwaruka ingene batoherera mu biyayuramutwe, ibi mubona tumenyereye bavuga ngo ni vya criminalité. Ego, nukuri byari biryoshe cyane, twahimbawe. None nk'ababyeyi ubona hari ikintu ubona woduhamagarira urabiye kuri izi nkino wabonye uyu munsi, uku guhura kw'abarundi baba muri kino gihugu, baba mu makomine atandukanye n'abavuye mu gihugu c'Ububiligi nk'inyambukira? Yego, jewe ico no hanura canke ico novuga nuko burya gukina, jewe nakuze nkina umupira witwa volleyball cane kurusha basket. Urukino ruryoshe cane. Ariko nakuze kandi ndi no mu mihari isenga, muri katolika isenga, ndi mu muhari w'ingendanyi. Twarahura n'amamatch tugakina n'abandi bantu bikaryoha, nkabona ingena urukundo rw'Imana ruduhuza n'abandi, bigatuma tunezerwa mu nkino kandi twongera tugasenga tugasabiranira. Amen. Nibi rero by'uno munsi navyo nyene vyankoze, kuko nabonye nk'abana benshi baje dusanzwe dusengana. Murazi ko dufise aho dusengera, ndabona baje kuturamutsa bakatugwa mu nda ukabona ko bakumenye, nkabona nibyo gwabaye urukundo rw'inkino, ariko nabonye urukundo rw'Imana, kuko Imana yanyeretse abakunzi dukunda guhura mu gisabisho, yanyereka abagenzi twiganye tutari duherukana. Ico rero nohanurira abantu ni ugukunda inkino, ni ugukundisha abana gukina, ukabakundisha gusenga kandi ukabakundisha inkino, kuko inkino ziradufasha cane muri discipline. Hama gusenga nako kweza kukadufasha kuba mu Mana no kuba mu bumwe n'abariko barakina bose, tukabigisha aho uri hose uri kurakina, ukerekana kuri umwana w'Imana. Kuko gukina ntidukina kugira ngo tugwane, ariko turakina kugira ngo tunezerwe hamwe. Ariko n'utsinzwe ntidutsindaho, tureza tukamugwa mu nda tukamuhobera, kuko urumva nyene hakinyo biratsinda, tukamwereka n'ubwo rukundo rw'Imana mu kanyamuneza ntangere. Ego cane Eric, urakoze cane kuri aka kanya udutije. Umwanya wari ufise ntubari ikirenga, ariko wadukundiye kugira ngo usangize urwo rukundo, izo nkino z'iteka, inkino z'urukundo rw'abana b'Imana, aho uvuze amajambo akomeye uti si inkino zo gutsindana, aho utsinda umuntu ukumva ukamenga umutsinzeho, ni inkino z'iteka. Abantu babiri barakina, mugakinira ku kintu, ariko haratsinda umwe, mugabo mugatsinda muri rwa rukundo utubwiye uti ruguma ari urukundo rw'abana b'Imana, abana b'iteka. Iri kurakoze cyane rwose.
nizere ko aka kamo uduteye uvuze uti nitugerageze abana baze barahura, abana baramenyana, abana wabonye ko bakumenya kubera mufise aho muza murahurira, abantu ataco bahurirako ntaco banasangira. None twebwe abavyeyi twavyaye ivyo bibondo, natwe twebwe hari akajambo dutekerera? Yego, twebwe nyene mwebwe abavyeyi ico nobatekera nuko twokundana tukakirana. Nk'ubu twebwe abavyeyi ba shopping canke imiryango twarakiriye abantu, ukumva ko umuntu agutelefone ati ndashaka indaro, simpaka umumenye, ariko tumenye kwakirana, kwakira abaduhamagaye mu kanyamuneza, gutanga indaro, gufashanya, hama no gushigikira abana bacu, tukabarungika kumenya Imana no mu nkino, kuko ivyo bintu byose birajana. Ni vyiza cane, reko kamo ndabateye duhaguruke, dukunde uwo ari we wese, hama kandi twiginane muri bose. Abo baje kutugenda no munsi kamo no kubatera, kandi nka twe twa shopping duteramane nabo, tubereka akanyamuneza. Nk'abo bavuye mu Bubiligi bazogenda bavuga bati twagendeye abantu, bazogende nibashika bongere banadukumbure kuko bahakuye ivyiza vyinshi. Tubikore mu rukundo, dukomeze urukundo hagati yacu no mu bandi bakavantara. Murakoze. Urakoze cyane Eric, n'aya majambo y'iteka y'urukundo dusozereye ko ndabifuriza kwamana ingo zanyu kuzokwama zuguruye uko mwatwugururiye. Abaje bava kure bagize amasaha arenga 8 ego bashoboye kurara bigavye mukabugururira imiryango. Umukama abahezagire, muhorane iteka muri iki gisagara ca shopping no mu gihugu ca Suède cose, ahari abarundi tuzogumane iteka. Banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Twari mu nkino z'iteka, inkino z'urukundo zabereye ngaha mu gisagara ca shopping mu gihugu ca Suède, zahuza abarundi baba muri Suède n'abarundi baba mu Bubiligi. Rero mubandanye mudukurikirana muraba ibiganiro byacu, naho ubutaha tuzoba dusubira. Bye bye.